yasika kibuga c'indege Melchior Ndadaye yakigwa n'insinzi y'abantu harimo ndetse no wateguye igiteramo abarindi bagenzi we bazogaragara mu giteramo kuri Gera Plaza ariko n'abakunzi y'umuziki w'u Burundi Farias Big yavyakiriye gute kwakigwa kujya ku munsi w'ejo ari kibuga c'indege Melchior Ndadaye reka duhere ngaho bon iyo ubonye fi ibanga n'ijyaho no munsi kubana n'abantu neza nta kindi très bien kubana n'abantu neza ami uko iminsi yose mora ntanga karoro nta kuntu ushobora kwinyegeza abafanzi bawe ikintu cyambere ngo ntibakubone nama ndabivuga iminsi yose iyo ufite abafanzi bawe bagukunda abafanzi bo ku mutima murashobora kuba mwicaranye uno munsi ngaha sivyo ufise par exemple nko muri amasaha mwicaranye nuko murasangira ofisi igiteramo 18h uva ngaho uja kugira igiteramo wa muntu nyene ari umufana wawe aciyaza nawe nyene ararishe aje kugura kandi aryoheye ubusasha nivyo ndiko ndavuga kuko hajya umu artiste ari imbere ari kuri podium abarundi muntu doro so ego l'idée bamwe baravuga ati abantu baba bakunyotewe kutaboneka cyane ngo ni showbiz music Jemo ndabivuga iyo ufise umufana gukunda muri kumwe ugiye kuri stage araza kariha akinji kandi mwari muri kumwe kuko mwicaye ntuburi kuraririmba voilà alors kandi deja uteza kubiyegeza kuko nibo bakugize nibo batuma nibo bakuriha alors gute ushaka kubinyegeza gute ushaka kuba ari repose nguragiye ahantu ngo wambaye amaske nguragiye ahango ntibambone okay udashaka kuba kubona guma muhira wifungire muhira sawa mugabo je nibaza yuko je muye n'abafana bose turaramukanya nkagenda nkabicaramwo ikitusa urumva ni kwa rukundo ko iyo urukora mu rukundo deja ubu munsi ubu urukora mu rukundo kuko nawe niyo yatangiye kugukunda iyo urukora ririmba niyo telefona tinshiramo indirimbo ya naka niwe aza kuriha ku makonsere yawe why not udashobora kwegera ujya muntu wamuvugana nico nta kindi je sinovuga sinzi kuririmba kurusha abantu bose no darapa n'abandi bararapa nkaririmba n'abandi bakaririmba ariko kwiyegereza abantu nibaza kubana n'abantu neza nico kintu nyamukuru kuko ni benshi ngaha baririmba ni benshi twatanguranye mugabo baracupiye kubera iki ugara ku bafana kandi aribo ba boss biwawe aribo batuma wewe uba wewe nta bundi buhinga nta secret naki no uzi kuri ico Big Fizza yaje kuvuga gamipo kiza kikazana kurujya mufana cyakizana ikintu bita yampaye agaciro nanze reka ndakamu hajya iyo haya agaciro umufana wawe bari ibintu bikomeye sana Izra shakenda guhakariro ka hafi Farias akora indirimbo n'umwana kicara uko munsi Farias uraza kumwumva uratahura ico kintu uraza kumva ka kanovera ka Farias akora indirimbo n'umuntu amaze imyaka 200 ka kanovera ka Farias uraza kukumva mu muziki utururo turahari iyo ikintu uri kurakivuga uratanga n'amapreve hari abartiste benshi tutari tuzi yakoranye na Fizo paf aramenyekana hari umuririmbyi wumva yuko akeneye umuntu amugorora yakorana na Fizo bya bintu twamubwira ukumva yuko ari ikintu kinini cahindutse ubigenza gutogira ngo ikintu cyose ukoranye n'umuntu gishobore kugira success deja nkuko bivuze naho yoba ari upcoming artist kuko hari abamo babikwa bati mu upcoming artist tireka ndave kuririmba no parce que kugira natwe tugeraho turi nuko twafashije kandi tukibandanya gufashwa so ndabishiramo ingufu kuko deja ndumuririmbyi ndabishiramo ingufu kugira nujya mu artist nawe nyine avuga ati okay sawa naho indirimbo atahanu na hamwe yashitse yashitse kure cyane mugabo uwo mutipe yabishizemo ingufu yanyeretse yuko igikorwa canje yagishizemo ingufu kandi agikunda
kuko deja ni experience ubu kuramwereka no mu bikorwa muri ko murakora muri ko muraregistra arabona ukuntu ubu kuraregistra arabona ukuntu ushiramo ingufu so abari nk'ikigwa hama jewe si kuba iyo nkoranye indimbo n'umuntu suva ko mba nshaka kumwikura ngo ndamwikura no kuko ndazijya ndirimbo hari ikintu izomufasha mu gukora ba registra gute ahagaze kuri micro ahagarara amametero angahe kugira aduge cyangwa kugira avuye n'ikigo umva hari ikintu mba ndamufashije nimba shaka kwiga the next day nawe ashaka gukuramo ikintu akavuga ati nararose amateknike amataktike ndi kuri micro shaka kuduga shaka kuduziji voilà fi uno munsi abaririmbyi benshi baragushingira intahe ati Farious yo umusavye collabo ntasirimbera amafaranga ahubwo ashirimbera akazi biba bitandukanye n'abandi umubwira ati ndasaka collabo akavuga ati maze imyaka myinshi nkora collabo iraza kugira ngo tuyikorane utegeza kuma no mamiliyoni kubera kudasirimbera amafaranga ariko usirimbera akazi niko kaguha amafaranga kuko ntushobora kuronka amafaranga udakoze je ntabwo haje umuntu n'ukuri nibo bahora baragenda guha ifana mugabo kuvuga ngo di mpaya no kuko ubona yuko binkwiriye urampa nyene yako gafana kiwawe kuko ndakubwete collabo ni 10 millions setu ari umuntu agicaruka no ndamwishe urumva no ndamwishe mugabo kuvuga ati nkwako ndi kumufasha avuga ati intererano yanje ni yahe ni intererano mba ndamuterere ko ndamubwite deja kuja muri studio biba byamugoye kugira aronka ayo mahera yo kuja kuriha urumva so jewe intererano yanje kuri uyu muntu ni yahe mba ndamuterere urumva ndamuterere so ari umuntu nyene mvuga ati uyu arakwiye ko gusaba amahera mugabo araba artiste bakiza why not nashobora kubafasha siro ngufasha ndiko ndamusaba amahera no ariko haje nka abantu ze nka bafari pupa bigeze bishitse impa impa bakaya change bano impa dukwirizanye ko kana rakumvise Israel hera kumbuga za Farious uno munsi nimba zenda namukurikirana cyane ntukinkurikirana ntukinkurikirana vuze ndanagukurikirana cyane narizi ngo warankurikirana cyane ndanagukurikirana cyane iyo tirisha umuntu wallahi nashatse kuvuga ati uraba imbuga ziwe za Farious uza gusanga so muririmbyi muto yasora indirimbo ku rubuga rw'uraza kuyibona so muririmbyi mukuru yasora indirimbo ku rubuga rw'uraza kuyibona uracumva ico kintu si ngombwa ngo barakoranye canke nibakoranye indirimbo zose uza kuzibona hari abantu benshi badushingiye intahe ejo twari kumwe na Chris MB yarabivuze ngaha aravuga ati naratangaye kubona indirimbo yanje Farious yayipostinze Sevan yarabivugiye ngaha aravuga ati hoje narinzi ngo ni indoto umuntu yabimbye yarambye ati Fizo yagupostinza uri su Fizo yapostinza bamuhakinze ngo bamuhakinze aravuga ati ndasabye basi mu mpe nimero yiwe ndamwandikire yarabivugira aramwandikira ngo Farious acaramusubiza aravuga ati uyo si Farious no muri logo bararungitse post ya Big Fizz aravuga ati ibi bintu yayipostinze kubera ko posta baririmbyi bose nubwo mutaba mwakoranya ariko ukabishira ku mbuga zawe mbe tutabikoze n'inda zo bidukorera nta numwe kabisa nta numwe so navuze niyo yantererano yanje se tunumvise indirimbo ko yanjyoheye ndayiposta kuko ami utamupostije cinzo muposta umva ni muri bwa bumwe rwa rukundo kwagushigikira ibikorwa by'abantu aribo kuko amashugwa aruma kabisa yandi urumva kabisa amashugwa ntizokwamaho ibihe byose so kwerekana rwa rukundo kubashigikira kubaha moral kuko nibo bazogeza aho peut-être aho tutazogeza voilà Iza twigarukira ku gitera kabisa imbwa iyo dossier tuzoyigarukako iyi dossier yo gupostinga
ukashigikira mugenzi wawe w'umurundi Ariko w'umuririmbyi Isra ata amafaranga ataki ataro turi kura abandi bavuga ati je mfise ababone 50000 ndagupost ategezwa kumpa kandi tuzoyigaruka ko Big Fizzo azotubera pare wiyo deba uzi none ico bifashaga Israel Fizzo akurikiranwa n'abantu benshi agupostinze abantu baraza kuza kuraba ico gikogwa Zevan yarabitubwiye ati je naratanga indirimbo yanje uyo munsi yaciye kwiza ama views arenga 4,000 no muririmbyi mushasha YouTube ni shasha indirimbo yambe bisi ico bisigura rero nyaze ko nabandi baririmbyi bo birabira kakarorero tuze rero kuri Gera Plus ku munsi weje itariki 10 Sherissa namahoro umeze neza meze neza ni sawa yes uze kugerageza uduza kajwi kugira ngo ibintu bisobore gufata inzira ni ku munsi wejo ni kuri Gera Plaza Fariaz yamaze gushika ari Bujumbura ku munsi wejo na conference de presse yagenze neza imyiteguro igezehe guskino saa tugeze ku bice bingana gute twitega iki ku munsi wejo kuri Gera Plaza imbere yuko tumuha tumusubiza ijambo Fariaz nawe natubwira uko yiteguye murakoze cyane igiteramo cyo ku munsi wejo imyiteguro igeze kure cyane turiteguye mu mpande zose Gera Plaza iriteguye abaririmbyi bariteguye ku munsi wejo muri conference de presse barabivuze novuga ngo imyiteguro igeze nibaza ko ari 100% turindiriye gusujya munsi ugere ejo ayo masaha nyene agere ubundi ibindi byose kabisa biri tayari turiteguye cyane ariko ubundi kurundi ruhande nkeka mwashimye Imana kuko kiya giteramo sans Fizzo ga Mipro baramubonye kuri affiche indege yari gushobora kumusika cyangwa ugasanga ahantu hoshima Imana ga Sherissa mwoshima Imana rega haya hari arashitse jeudi ashiyagira conference de presse kandi ashitse kare Imana ishimwe cyane Imana ishimwe amen tukumatishima nukuri ivyigumi ikora ni bitangaza n'ibyo tutaza kuvugira ngaha bazoba bahashitse ejo bazobibona nka surprise byose nyene ni kubw'Imana nayo ubundi amatike turayagurishiriza ku mwango cyangwa no munsi umuntu yakeneye ashobora kuyagura usibye abashaka ko twategura amatable yabo hakiri kare abandi bose amatike bazoyaronka ku munsi wecu nibaze yuko mwateguye protocol parking kugira ngo n'umuntu yoroherwe kuri hatika atakavuye abasekirite barakwiye abakira abantu barakwiye tuzogerageza uko dushoboye kose kugira ngo ntihagaragara twibutse turatangura sangapi ku munsi wejo hambavu ya Fariaz n'aba yabandi bazaba hari turinjira gute ku munsi wejo utunatubwiye na programme yose ko iteguwe ego igiteramo kizo ku munsi wejo tuzotangura saa 11 z'umugoroba 17h dutangure twakira abantu binjira n'amatike bayaguze hama 18h MC Amipro azoca atangura yakire band ya Gera Plaza itangure iteramisha abantu mu nyuma abaririmbyi bagende bararirimba bateramisha abantu abaririmbyi nabo tuza turi kumwe ni Big Fizzo MB Data Mr Champagne DJ Feedback na Mokens kumagize Makenon Kidisi bon ajyano azokuzura sana arababayize bivanye n'intumbero yacu twifuza ko twinjira n'iki nyene n'umunezero udasanzwe rero turifuza ko abantu banezerwa hanini niyo mpamvu twifuza ko bahaba bahashike tutarinze turabavuna kucerekeye uburyo Israel ku munsi wejo muri conference hari ikintu Fariaz yavuze mbere yuko tumuha umwanya nawe tubwire uko yiteguye yavuze ati zewe ndi Fizzo ariko kugira ngo mbe Fizzo ni kubera bari abantu bari bakaza mu biteramo uracunga yaravuze ikintu ati si ngombwa yuko umuntu aririmba saa 8 canke saa 7 y'ijoro abantu baza kare kugira ngo batubone ati zewe mbwiye ati ndirimbe saa 2 nagonga uratahura ico kintu kuko bajya abantu hasobora kuza umuntu umwe ariko akangira agaciro gusumba abantu 1000 canke 300 kabisa urumva ico shatse gushikako shatse kuvuga ati abantu baze kare Fizzo azoba hari kandi abantu bazomubona imyiteguro imeze gute rero ku munsi wejo waheruka haraciye umwaka urasuye kandi kuhagaruka ariko nahantu ufise abakunzi benshi kandi cyane bagushigikiye kuvutangura gushika no munsi
ego reka nce nshimira deja na Toussaint kubona yashoboye kunyizera. Rero iyo umuntu yakwizeye akaguha akazi ifo kugakora uko bitegerezwa kugakora. So hama ikintu je ndusanze ndumuririmbyi abantu barabizi niko kazi kanje. Rero iyo uriko urakora akazi ugashiramo umwete ugashiramo ingufu nyinshi kugira ako kazi ntuzokabure. Hama ako kazi aba boss bawe kugira wagakoze neza umubosi wawe naca guhemba neza. Acavuga ati antuka umukozi wanje arakora neza. Urumva? Rero jewe nk'umukozi w'abantu ifo yuko ndabakorera neza ico kintu kugira nabo nyine nejo nubundi ninakora kandi ako kazi ninaronka ibakwaje gukora kandi ako kazi tugahura bazosubire kandi baze bampembe. Urumva? So akazi je nditeguye neza nkuko vyamye umukenyuro ni wa wundi nyene abantu barazi performance ziwanje kandi iyo ngiye kuri stage sindabacura ngo bakwiturubeya. urumva ndaririmba nyene indirimbo zose abantu nye zijya bazi zose abantu bakagenda antuka kuvaho natangiye kureba nta muntu numwe ari doga ngo mesondeka ngo ndirisondeka ya vraiment je mbashaka yuko abakunzi banje bava ngaho bavuze iti ya nyota twadifise iraheze. Ego je nditeguye ndingangarika gusa nditeguye ndi sawa kandi uricecekeye basha ndacecetse agakana ndicecekeye wewe ari terme ya Big Fizz nibazo yitware ejo twumva basohoye indirimbo ndicecekeye igeze kure turicecekeye. Israel uziko umuntu ashobora kukwishura yahoze kandi ubutumwa bugashika kabisa. weruse nabonye mutama hariya ati jewe nije namushize mu muziki mutama yisorera gusaka video ko gutwenga ariko mutama hariya carapanika yapanitse gukana akayimotsi gusa ko gutwenga ukatupanika. Israel naratahu Sindatahu murayima Israel nuratahu oya okay Israel reka basi ndakubaza yari icecekeye ama clip ya kera warayabona wamaze gutahura hari umuntu yavuze ati zewe naje mu muziki nije namuzanye nkuko novuga ati nije nazanye Israel mu mugo kumenyesha amakuru aho nurabitahuwe wowe Israel kubera uzukuri kandi watanguye umuziki na nakataratangura umuziki ukaca wisorera kayimoji gusa ko gutwenga mutama gaca avuga ati sunaona ananianza panike nuko yemeze ni ku munsi wezo kuri Gera Plaza ni amateka zo kwandikirwa Israel. Nagenda ubwira yuko ibinyobwa byose vya Brarudi ahantu byabonetse ni hamwe ni muri Gera Plaza gusa na ndende zose Gera Plaza zirahari ni bunda kandi nawe muri ndende urimo wewe ukunda ndende I'm standing Yes, Farias. Ego. Umaze imyaka myinshi mu muziki. Yes. Barakuvuza ukutariko, barakuvuza ukuriko, ariko abandanyije ukora kandi wabandanyije uri kuri top. Ibanga ni ijyaho no munsi kugira ngo iyo umuntu avuze Farias mu bitameze neza, Farias akamugonga umuziki akawukunda, iyo umuntu amuvuze mu bimeze neza, Farias agashima kabandanya. Jenny baza yuko no mu buzima busanzwe n'umuntu ntakwiriye gukurikira ivyo umuntu bamuvuga kuko d'abord umuntu ntashobora gukundwa na bose kandi umuntu ntashobora kwangwa na bose. So nibaza yuko umuntu gusa ufocusinga ku kintu ubu kurakora kuko ukurikiye iby'amajambo ukurikiye ibintu by'amajambo nta nahamwe woshika kuko woguma uri kuriyumvira beba ko baramvuga iki beje bamvuga iki ho kwiyumvira ejo nzogiki ejo nzobaho gute bro. So je iyo kuramvuga uriko bon avant kera baramvuga bikambabaza ngaho ego byarambabaza mugabo nakembona nti d'abord kwanza kugira bamvuge kugira bo bicare bariko baramvuga ça veut dire yuko ndi umuntu akomeye kandi azwi urumva kuko nta kuntu umuntu ashobora kwicara ariko arakuvuga ndikuvuga yuko ubu d'abord uba no vita gute
Uburenze. aba kwiyumvira cyane wowe kandi udahari. So ibintu byo kuvuga je sinibaza yuko umuntu wese yoguma aviyumvira kuko we focusinga ku buzima bw'iwawe. Raba ejo nzobiki kuko uvuze ngo bariko baramvuga je nana kimwe vraiment nana kimwe ahubwo yo batamvuze birambabaza kwanza be please kuko mbona yuko banyibagiye numva nibagume bavuge basubire kandi bamvuge kuko bariko baramotiva je kuko je bariko baramvuga ni motivation kuri je. Yes. Nibikubabaza kuba abaririmbyi benshi baza mu muziki bose bagashaka kudisinga Farious kugira ngo babe nka Farious. None batamvuze bumenyekana gute? Ega je ndi kiraro cyabo ndi bridge yabo. So malheureusement nuko jewe ntarinze kudisinga umuntu kugira ngeraho ndi nuko nabishizemo ibikorwa. So hari abandi bace ba profitative ko mugani azireka tumudisinge mugabo bose bandisinze bari he bibashikana he. Iyo ni kesi utagezwa kwibaza kwa okay bose abantu bose bandisinze nibo bariko baraza kunsaba ikigongwe. Urabona munari nanyo yakamugi kenshi ngo canke hari abantu bari banyo nyene ba nkunse nabi kugira ngo ofete je ninde natuse kugira ngo ngeraho ndi nta muntu numwe natuse. Ayo nama ide ari fake sana. Kora ibikogwa nturinde kutukanaka ngo kugere no kora ibikogwa aho kujya muntu azokubere motivation azokubera karorete mbe ujya yashise gute hajya hantu nanze nokora gute kugira ngo ndashike gute kugira ndashike hajya hantu. So jewe kundisinga ni nka bya bindi abantu nyene bagoma bakuvuga canke kino malheureusement iyo ide yo kuvuga ati reka nkore ntayo bashira imbere ati reka mvuga ujya muntu kugira ndabe yuko no bon tindamuvuze abantu baca bagira attention mugabo nta nahamwe bibashikana nta nahamwe nkabajya abantu usanga bari ku social media bandika n'importe quoi iki kugira nawe peut-être baraba ko boronka kagari kuko batavuze hari amazina utayavuze bro nta na like zibiruronka canke iki kabisa. Mais malheureusement nuko badashira ibiko je narabivuze sindiko ndishima canke en tout cas ndashimira Imana kubona mfise izina rizwi sivyo ariko malheureusement bamwe barikoresha nabi kugira baronke akadagara canke kubera kudashaka kumvuga neza kuri iyo social media yawe nakadagara kakaronka bien ariko urinda kuntu kuko usanga no muntu yavundurutse hariya anye. Niyo mpamvu je nanga Facebook kuko Facebook iri kwa abantu bose umuntu n'umuyaya yavuye ejo kora akazi gacanga akugura account ngo nawe no mu promoter ngo nawe n'umuntu ikasanga ariko aragutu ko sanga angana n'umwana wawe kwanza d'abord. Bon c'est malheureux usanga umuntu nyene je sinzi vraiment i generation muri generation y'uno munsi imyaka 2-3 ibizimye ibitakaye ariko mwebwe imyaka 20 nirenga muracahari kandi muracaharugo nk'abambere kandi muracarugo nk'abantu bari kuri top. Mwe mwakoze gute kugira ngo iyo myaka mushobore kwibamwo ariko bibaza yuko abuno munsi bakora iki kugira ngo batakare hakirikane? Ni discipline ibintu byose ni discipline bro. Nazo kubesha umuntu kuko urashobora gukora neza mugabo ata discipline par exemple tuvuge nko muri umuziki sivyo wowe uzi kuririmba neza byatari ariko udafite discipline nyahandi ukora igiteramo ntihaze n'umuntu numwe kubera ubutandiro bwabo. So kugira dushike ngaha ni bikorwa mugabo na discipline twashizemo antuka utubaha ikintu deja kutubaha n'abantu ntibakubaha urumva. So nkabagisanga baborewe na hiti zibiri akajavuga ati je nahejeje no natwe tukiriyo naje imyaka mazi imyaka 20 ndiko ndarimba sindashika aho nshaka gushika urumva ndacafise rêve y'ahantu nshaka gushika. Nta kuntu wewe wogira indirimbo zibiri ukajubona yuko wahejeje mu quartier barakuvuga neza ukabona yose wewe je ndo superstar yo bro ugasuzugura no umuntu amaze imyaka 10 canke irenga nturi mu superstar bro utarakora concert yawe d'abord kwanza iyo ni test ya mbere utarakora one man show iyo ni test nawo ikora no munsi ukazikora one man shows wawe nka 2-3 ntuba ntanamubura gera bro
Jemaro ya makonseri amaze kugira ashika nk'igihumbi y'amakonseri ariko sinshaka kuzanga ngo nce nsuzugura umuntu ucanke iki antuka ami canke Izra muranzi nta muririmbyi n'umugenda asuzugura nabo nkuriye n'abankuriye nta numwe ndasuzugura jewe canke nta muntu numwe ndashira kw'inzigo canke ahubwo jewe inzigo yanje nuko ninzigo ibe iri positive nakaso indirimbo nziza vraiment pourquoi pas ashaka kuza kunsungarako reka nanje nkore irusha ijya malheureusement benshi barabikora mugabo usanga aravumye umwaka umwe imyaka ibiri potere yambaye ya potere n'irengero ntumenya aho yaciye niki kubura ya discipline byinshi en fait nuze ishema rihagarije kuri discipline kora hamana discipline cyo kintu kirakomeye Israel kirakomeye sana uzi kibazo jenshi yengira Israel hari igihe Fariaz ashobora ku Geno vyita gukangura umuntu kugira ngo dukore hari abantu babifata nkuko Fariaz yabikoze nk'inzigo ariko ugasanga ugasanga Fariaz we yamukanguye ahubwo wa wundi yari akwiye guca afatira hajya nyene Fariaz yakoze kugira ngo acakora cyane ariko gaca wumva ngo zamana nichukia ngo zamana nichukia kwa nini ananichukia nibazaye ko ivyo bintu ramaze guhura navyo maze guhura navyo none ga ami narinze nka kwandika par exemple nka kwandika ku mbuga yiwanje nkavuga ati mbe naka ari hehe naka mbe uri hehe ko ntakikubona where are you bandiko ndiko ndiko ndagukangura desija nago postinzi yenda kwanga sishona nta mwanya ndaguha ndakwanga nta mwanya ndaguha ami sinshobora kuguha umwanya kubera ntakaza umwanya wanje kabisa kubera ntakaza umwanya nka kwandika ahubwo mba ndagukunda ndiko ndagushitura bana kusinzire vyuka ifoko vyuka amuka tugende gukora rero ndinze mfata uwo mwanya wo kwiyumvira nka kwandika ngaca ndagushira ku mbuga yiwanje nikuvuga yuko mba ndagukunda kandi nikuvuga yuko mba ndikunda kwibuza ibikorwa eba wasinzire vyuka ibikorwa birakujana kuraho nyene Big Fizzo hari gahunda officiel yo kuteba hano mu Burundi canke utegekanya kucusubirayo après i concert kubera impamvu baza yuko uno munsi umuryango wa Fariaz uri hanze y'igihugu benshi baza yuko Fariaz ubu no kuza mu Burundi gukora ibiteramo canke ama video agasubira ku mugabane wa Burayi nimba azomara ukwezi sivyo ico kinazogenda gikoreyeko nubwo yo gikorera nyene tusakamutiza kibanza canke kindi kibanza two bohurira agahamagara ababaririmbyi nouvelle generation ariko uribagiye ko bahamagaza gutegura formation ama munyuma bakayindi ntumbe iyo bari ki Big Fizzo bafise complex none tuhamagara umwe basi kuko Iza narabikoze nkuko ariko arabivuze nakoze amanu za amaseminaire nk'abiri hamwe mu Kigobe twaraje kandi okay we abasani wabonye hajya baje ni bande tuvugisha ukuri kandi Israel yari seminaire wazamu ukafungura ukanaturonga déplacement yo gutaha ari sopeje mu mfuko yuwanje ndavuga ati okay ntibaze ngo baze kumva amajambo gusa ndabicisha amajambo kameme bashike bafungure banye nako gafana banatahe neza tu vois ce que je veux dire bro is complexe baraifise is j'ai 20 ans muri carrière et pourquoi je suis là pourquoi je suis toujours là kubera ndinga nuko nkurikirana nkunda abantu bamwimanura kandi sindinda ko uza kuyima nanjye ndahaza nkakuhanuza nkavuga ati ndabikore gute Jezo baze kenshi iyo je ndiko ndaririmba ndi muri studio sinzi ko abana abandi baririmbyi babikora mugabo maze kubona abandi iyo ari muri studio yirukana abantu bose ariko je ndi muri studio ashobora kuba hari nabandi baririmbyi bicaye hajya anye kandi navuga yuko ari batoyi bakiza mugabo ndashaka kumubaza ide tipeti ubona nganda ndaririmbe gute
kana idagwaye ukayikorera nkayikorera uzobaza abantu bamaze kubona ndiko ndaregistra tu vois ivyo ndiko ndavuga Isra narakoze amaseminere ni bangaye bazi bafise complexe ho kuza kwiga kuko benshi barambaza koma ukiringa nyine ukiri muri game ubikora gute benshi barabimbaza iyo seminere ayo maseminere nayakoze kugira bamenye aho naciye ukuntu bamenye d'abord kwanza histoire aho naciye ukuntu nateninze muri ivyo bintu nkatena mu magogwa iki kuntu ntadebukiwe ukuntu nabandanyije nkora kugira bamenye iyo parcours yose ibanga nakoresheje ibanga nkoresha kugeza uno munsi kugira ugumutena voilà ariko ninde yaje personne kandi rega Israel je ndavyibuka naragiyeyo ni yari seminaire ngo ya Bantu Boy ko baratumiye abantu bo muri Obedeya baraza wasanga umuntu yigishije atari no muri Bantu Boy ugasanga nundi muntu yaze kwigisha ugasanga umwigisha muri university arahari urumva yuko je hari umuririmbyi ndiko ndabona hamwe yoronka amahigwe bakicarana na Big Fizzo nubwo yo bamasaha abiri impano yiwe ntiyogenda mugabo hamwe yorati yo kazo Big Fizzo agasubira inyuma niyo mpamvu impano yo turayibura kandi uramuzi kutadodorira Fizzo zo mudufashirize Oleg jamhano ntigende vraiment turabigusavye muzo kwicarane please tubigusavye nk'abamenyesha makuru bakunda baririmbyi OLG Oleg beagiye niwe twaronsaga kuri hamwe yuko na YouTube yayigurishije ngo na Instagram non c'est pas vrai bon nuko musengera d'abord mumufashe vraiment ijyamano ntigende uko kandi urasiko bo ikiganiro cyari cyagera mugabo reka tugacishemo reka tugacishemo c'est vrai parce que no muririmbyi no wiwacu urumva so uraziko ariyo amastile hariyo style yazanye yiwiwe kugeza anya hariyo abaririmbyi benshi ntorinda kudondagura amazina mugabo bakora ijya style ya Oleg ibatsi yes Oleg yaje afise style yiwiwe yisangije umuntu yovyanga vraiment yoba atazi yoba ari umuheta gusa tout simplement ico kintu narakivuze no nige nakoze kuko nkunda gukora ama live kuri TikTok narabivuze kwano no ku mbuga yanje ya Facebook mwenga naramwandikiye ndavuga ni we ayo urumva yazanye style yiwiwe hariho abapeti benshi bariko barakartona kuri iyo style yiwe ariko we bon ivyo arimo ntavyo nzi mugabo wawe nuko musenge narigeze no kumushitura kuri uma social iki ndamushitura mugabo nirengero giwe nta na commentaire nta non sérieux ni hatari kabisa no tra en tout cas ijamani giye towaduhoje yes mwamaze kuvyumva gahunda ni ku munsi wezo kuri Gera Plaza tuzofata n'umwanya Israel imbere yo kasubira inyuma tumuhamagare Farias dushobore kumarana amasaha abiri tuganira ibitari biki yes 61 10 00 Sherisa usubire kandi utwibutse kubijanye na soyo ku munsi wezo kime gusa no kuhaba niyo gahunda subira kandi utwibutse nakoze cyane igiteramo cejo welcome summer vibes tuzotangura 17h hama turyoherwe kwinjira n'amafaranga make cyane 10,000 VIP 25,000 VVIP 35,000 35,000 VVIP VIP 25,000 hamwe na simple ya 10,000 murahawe kaze cyane yes mwamaze kuvyumva uzoca ubwira abagenzi banyati give me the beat yeah instead of twos kawambie sorry wasijali wasubiri watashamiri mbegu shamiri Israel kusamiri icyo kintu vraiment icyo kintu
bacize n'akarosi Shamiri Israel nukuvuga barindire Farias niyo yitaba Imana niho bobo nabo bazoca bakartona basi yo oya bagira ikigongo basana n'imyaka 2 bahe badonde na 200 zose muzozumva ku munsi w'ejo hariya kuri Gera Plaza. Farias ariteguye kugira ngo abahe so imeze neza kandi cyane. Mini kama pireli same iria ujirudia motherfucker kama movies za Chaplin legendary itengangari Koli arasara Koli arasara kandi uzi yuko Fizo umunsi ahura na Koli hari n'ibintu byinshi byaciye bihinduka kuri Koli ko yaramubwiye ati usaka gukora ba professionnel dukorana akazi to gihe hari ya studio Koli yakoreramo yitwa Ingo Record yari mu Gasenyi. Fizo yaciye akorera indirimbo kuva ico gihe wasanga ku munsi 30-40 baje gukora indirimbo baratonda ico gihe Farias yaciye ha collabo aba basore bo mu Bwiza baca bakorana ino ndirimbo killing Fizo yari afise akabare kitwa Amici kandi ngaha kuri Avenue de l'Université Avenue de la Mort uduze haba ba Raisa inina hazwe yarashira mu nakavukire n'agasongo kandi naraserve yego frère nerega no ngaha kuri ya restaurant yiwe naho nyene araserve yes sa Israel kugira utera imbere mu buzima nuko atakomplexe ni ya discipline kwicisha bugufi kuko ni Imana na Bibiliya abantu bakunda gusoma Bibiliya ko bon Jenny livre préféré yanje nsoma kenshi ndayana igenda ami bro hari umuririmbyi wobuzi yoba begwa nka Big Fizzo mu Burundi arusha kubegwa Big Fizzo ndabazi nka 10 ni bande ngira ndabakubwiye Sumi wa mbere yitwa Farias wa kabiri yitwa Mugani Desire wa gatatu yitwa Desideratus wa kane yitwa Colombiano wa gatanu yitwa Gikundiro wa gatanu yitwa MMP Israel usaka mbanda turago ejo ndashaka kubona style azoba yambaye je sais pas naje sindamenye bizo kwambara ejo bo kandi uraberewe sana merci beaucoup nibaza ko ari impano nayo nyene ego vraiment kuko ari umuntu ashaka kugura style y'amafaranga biragufata umwanya iri kurategura impuzu ugiye kwambara si ndashaka kumara kandi hari igihe muramvuga ati Imana mbabarira ndiko ndisema cyane ko ndasema abandi kiva ufise nk'impuzu zirenga tuvuge ufise nk'impuzu 1000 hamuka tuvuga ati ndabuze impuzu yo kwambara kandi ufise 1000 uri kuri sema hari igihe nkava muri douche nkarawe impuzu mbe nambari ya kuko umwana wanje yamayazizinze imisi yose ko ndafati nkatahariya numva afisigi kwa cinshi Trezor wanje shamba bari biramfata mu mwanya kugira nambare shitu kugira njanishe iki nkaraba uribuka ya concert ndakunda kwambara bari batumiyemo ba Kidumu na hariya kuri na bavishu kuri Van Beach na Big Fizz yari white
warabonye ya style kandi ari white rero yari unique ndavuga ati uyu muntu big je vyaranse gushika je ndanayiposting ujya mu stylist aca kubita kaboro ko mu mutwe bon byose ni kwiga kuba creative voilà kwiga gukurikirana kuraba abandi kuko kuba kwisi turiga ni kwiga je simbona ukuntu umuntu woba urumu surtout nk'umuririmbyi uri umuntu nyene w'icitegerezo kibazo utegereza kwiyaranja uba waberewe kubegwa niki nkuburi propre kuko nujya muntu ashaka kuguha akazi abonye ukuntu wambaye ati ubera ko aransaba 10,000 hanoze nta chakuraba kwanza ukuntu wambaye ati yambaye kurangaya usanga wambaye nka 20,000 ati oya ndamuhaye ni handi usanga umuntu akubwiye wamusabye 10,000 agwaye 300,000 yes uba wiyumva gute yubonye abantu bose bari kubara carton no munsi mu muziki bose ari Fariaz yabadugije bose bace mu maboko ya Fariaz ami bro iyo uri kurigisha umwana cyangwa iyo ureze umwana ukabona umwana areze akuze neza aja ku ishuri akabitora ku ishuri byoreka kunezera kabisa moi ça me fait vraiment tellement plaisir ndaba fier y'icyo kintu cyane gose ahubwo ati yes abantu baciye wanje bariko babikora neza birama power nanze ari ico nakoze ego ti ari intererano naterere vraiment muri bajya abantu yes je birama power cyane uzona bigishe kuba reconnaissant non bari bon kuba reconnaissant Isra kuba reconnaissant nayo nyene nibaza ko ari impano moi je crois nibaza ko ari impano kuko nta kuntu umuntu woreka Isra ntoreka gushima ntoreka imisi yose vyose ntoreka gushimira Imana kugira iyi mpwemu duhema gute ushobora kuvyuka ntuvuge ati Mana merci kubona navyose tutana yiguze juste bro nta n'amafaranga wayiguze ni mpwemu y'ubuntu ni kubuntu hama ntureke gushima uvuge ati Imana wakoze kubona navyose mahoro wakoze kubona ndiko ndahema kaka jambo ka kibirengeye cutawura impamvu urumvaga bro nta kuntu umuntu twese nivyo muramvuga imisi yose kugira shike ahondi kugeza no munsi iza nuko mfashwa ndafashwa so sinoreka gushimira abantu bamfashije sinoreka gushimira abo bantu bagoma bamfasha kuko mu gushima ni uronka imyezagiro bro Imana ibishaka kuba reconnaissant nta kindi gusaba kuba reconnaissance kwa ni kwa kundi uca wubaha ni kwa kundi uca ushima umuntu ni kwa kundi ushimira ibintu byose ubufise ni kwa donc rero mukudashima bro udashima mu buzima nta kintu na kimwe wokora ngo kigende neza kabisa no musi yashinga inaye imbere ya Kidumu byari bigoye kumva no gutahura Big Fizzo ariko arahokonesa igikorwa Kidumu yakoze mu gihe hariho abantu yaramuye canke yafashije batavyibuka canke batamushimira si aheze no kubivuga mu kanya kuba reconnaissant nayo nyene ni impano kabisa ku munsi wejo Gera Plaza bazokubona sangapi kandi merci kumbaza ico kibazo kuko hari abantu benshi surtout nk'abafana nk'abantu baba baje mu giteramo kenshi hari abantu benshi bagenda bidoze iyo myidogo bakaca bayita kuba muzisi ariko nashaka ndababwire ntibiba bivuye kuri twebwe ko je Israel uramaze kuza mu biteramo byanje ami uko nyene mbanashitse kare cyane bavuze ko igiteramo gitangura saa 2 saa 1 canke 18 mbandi inyuma ya stage mbanicariye hajya anege manda ko ndi kuraraba n'ingene nabandi bariko baraperforming nkaraba nabandi bariko baperforming ndabaraba kenshi nuko baba badushira ku masaha twebwe tudatoye canke tutateguye urumva
ariko imvire saa 2 mba ndi ngaho bagaca banshira kuririmba saa 7 z'ijoro ariko abantu biratwononera kuko abantu bagenda bidoga bavuga ati mugani ahora aririmba tevye nuko je nabivuze mpora mvuga ati je sinkenewe ngo ko ndirimba uwanyuma hariho benshi ba ivyo bintu ba ataririmba uwanyuma adashaka kuja kuri stage bigezweho jewe naho noba onshira ku wa mbere ngurabona agaciro kawe no agaciro kanje nibajya abantu baje kundaba bro niko gaciro kiwanje je naho nubona ntazoba hariyo Mokenzi MB Data champagne Phil Bite je naho bonshira imbere yawo bose nkaririmba nkigira naco bintwaye show icihera ushaka ubigira nkamwe vyantuze byo byajagwa abantu baje bagenda bopiba kagushira imbere ari bose bashabigira nivyo benshi batinya ati Big Fizzo tukamushira imbere ya Mr Champagne hava taririmba bava baca bagenda nawe none Gaizra bajya abantu baba bazanye imiryango baba umuryango ubuzanya abana bice bigenda gute ufumugira 2 tours Amipro mupangi yo programme Big Fizzo kwa shika kare saa 4 aje kuri stage amindi ya 4 ikiza cagera plaza saa 2 bayuzuye afuma avuga ati izi ndirimbo za Kenda zirimba muri round ya mbere indirimbo shasha rime muri round ya kabiri jewe nzoba kuko je kenshi nkunda gushika kare bizovana rero na programme je umbwiye ngo nzoririmba sangapi sinshaka kwishura ubanye kuko sinzi programme ukuntu programme imeze mugabo kimwe gusa jewe mu masho yose mba nashitse kare n'abantu bavyumve yuko Big Fizzo haje bamushira si jewe benshi aba boss babatinya ati Big Fizzo tukamushira imbere ya Mokenzi ahava panika ahava bura performance y'amasaha 3 none urumva ushaka abantu baziyo saa 7 z'ijoro oya bakoresha code ya performance zibiri ko baragukumbuye Big Fizzo kandi ufise wowe playlist y'amasaha arenga 2 utarambira abantu arenga ahubwo amasaha 5 yo yakora cyo kintu mugikorere kwa mimi agukubisa indirimbo za kera kwanza samasare nga 3 aze kuza afse des album double album reka tumwe dufatira zirimo indirimbo transform Serisa ikintu cy'amasaha gipanze gute imbere ko turangiza yego frère murakoze cyane bisanzwe mugani tumushize imbere bose boca bahunga bakagenda bivanye rero n'intumbero yacu nico tuba dushaka gushikako icyo kumaze gushishira dushobora barakishira ko cyane akayere kadandazwe amaragu bamanze bayagere bisanzwe mikeke ejo Mokenzi yaravuze ngo we arifitiye ikizere mugabo kuri we ntiyokwemera biragoye cyane ko uyu unye ku ruhande rwa Mokenzi avuga ati jewe no vyemera mugahera abaririmbyi batovyemera watanguye kuririmba bace yumvira ngo nabandi bose baca bagenda rero unye azoririmba ntitubuze ko azoririmba inyuma y'abandi mugana azoririmba ubwa mbere ariko igiteramo kiratangura hakiri kare ego ikintu coco twifuza nuko igiteramo saa 6 z'ijoro saa 6 n'inusu caye twatevye saa 7 abaririmbyi bose bazoba bahejeje kuririmba hama duce duha umwanya DJ nawe asante sana Serisa